nta ndirimbo ya coronavirus nokora sivyo Brarud iyo ubona abaririmbyi dufashije iki bro ibijya ikora ni mu bishimwe ibihe yankoreye je imiziki yega braza none kuvuga je ndumuraperi sivyo muri Primusique ndakumigwa no basaba jewe uko bodufata natwe mu mugongo kubera twese turabaririmbyi amumva nahevye umuziki uravyumva ni nko kubona imbwa ya Rouge Hello abakunzi ba Kimamara TV namuzanye mwabibonye kwa kundi dukora tubigenza nciye ahantu sijogenda nka nce ku mpano ndayisige gutyo je ntivyo nkundira kabisa nanciye mu Kayanza ndiko ndatembera mpura n'umusore mwese muzi akaze cyane kuri hip hop abamuzi ba Bface baramuzi benshi baramuzi mu ndirimbo nka ibibazo iheruka gusohoka yaba rapper benshi bashika nka batandatu harimo na Bface ubu ni Hakijizo yamaze kubaka izina mu ntara za ruguru nko mu Kayanza Ngozi gutyonya ni Bujumbura reka agenda afatisha benshi baramuzi mu ndirimbo zitandukanye reka ndamusaba kwanza abiyibutse gatonya size ko banza gaciye nk'umusitani mugaca mwe muyoboka barakaze cyane ameze n'abantu benshi baramuzi Hakijizo mu Kayanza umeze gute man fresh sana boy meze bien meze cool inyuma y'igihe kinini Hakijizo tumubona harakantu gashasha ngaho mu muji ko bagahari canke Hakijizo rapowesheje nyene amakuru mashasha ameze gute ngaha mu muji amakuru mashasha ameze gute man Teka nari mumenyesha amakuru mani aba bantu b'abasitari tuba tugene turabona ushobora kumubona umuheruka nko muri ibibazo kora ko hari igihe usanga ikibazo cya promotion kigorana ugasanga reka nko kurekura nk'isasi ikindi gishasha mugabo gitwe twaba tutarakimenya hari cyo gihari wapi bro nta gihari kubera ubona bikorwa byanje personnellement ndiko ndakora sivyo yego kubera impambo zishure ubuje ni muri stage man ni muri stage ni mu finaliste mu mwaka weze nabuze diplome kubera igice cy'inota ariko ni kuvuga 0.5 ituro sindamusiga man yari 0.5 naciye nyene ngi umutima menyo nyene ndasubira ariko vyose ni Imana yabigize blaze vyose ni Imana yabigize kandi ntiyabigize ku mupango mubi thank you Jesus usanga ari impanga yagusimbishije utaruzi kama kawa ni ngombwa jerega bro Imana yamankoreye ibintu vyinshi bitandukanye nkabibona nkavuga ati kabisa Imana iriho Hakijizo abasimbiye kuri ibibazo indirimbo isoka imeze neza cyane mbere abantu benshi baranayikunda kuko yabaye hit cyane mu muji no ahantu henshi hatandukanye mugabo ejo mundi tubona indirimbo Corona abapeti benshi mu Kayanza barikusanya ba D1 ba Chizo Boy ba Danianje benshi baririmbyi bari Noji baba bakoze indirimbo nziza cyane benshi bakunze ariko tugiye kumviza twumva Hakijizo nta urimo Hakijizo ntibakumenye ntibakubonye aho bahabaye ikibazo warakimenya ariko ntiwacitaho byagenze gute ya man ya track impamvu nayirimo no kubera yuko nukuvuga iya ndirimbo yakoze abaririmbyi bava mu Kayanza ariko baba Buja sivyo nukuvuga je nanje Buja siyomba nukuvuga yuko rero jewe indirimbo ya coronavirus deja je naho iyo bari iwanje ntayo nokora nta ndirimbo ya coronavirus nokora sivyo nukuvuga yuko iyo abananje nari Buja bakabimbwira anari kuraba nkagerageza nkakubita mu verse ariko kubera nari Kwise Paradise indirimbo ya Corona vraiment ntiyonshitura ngo mvuye ngaha mu Kayanza ngiye Buja ngiye kwinjiza mu ndirimbo ya Corona oya ubu nta muntu numwe kugeza isaha nta munyagihugu numwe atazi ukuntu bikingira Corona sivyo gamanye no kuva yuko gender mugestion genize gestion man genize gestion no kuva kuri jewe ushobora ibintu bitakwinjiriza na ikintu nakimwe je gifubusa cyane kintu cyose ava yuko kwikora mbanza kukimeditako sivyo kama nawe nubu wombwira ibintu bunyene sinaca ndavyemera manza kumedita nkavuga test ivyo bintu bimeze gute je makuru y'indirimbo nayo namenye nabone rumva base kwirirwa barabimbwira kubera bazi bitonshitura ngo binkure nga binjane Buja ibintu vya Corona me sivyo ariko igihe kimwe narigeze kuja Buja sivyo ngiye Buja nyene nka kujya kuntu ushira ibintu nko kuri stati ukavuga ati Kwise to Buja urumva nari mvuyeyo
Buja 2K Wise nari mvuye Buja inje ndabishira kuri stat. Yego. Sasa umwe mu bakoze ijya ndirimbo nyene arabibona acaranyandikira man vipi we wari ino kweli wari ino kandi hari indirimbo turiko turakora abasani bava mu Kayanza baba Buja turiko turakora utinjije amajwi kweli man ndamubwira ati kweli ivyo bintu navyo narinze kabisa navyo narinze yabimbwiye nyene namaze gushikino ariko ari iyo ndi vraiment naho ntoyiha agaciro katari ari iyo ndi no kwinjiza vraiment kandi big up sana bakoze neza kubera babikoze babikunze sivyo ndabibashimiye sana maze mwabikoze mubikunze ibintu byose ubikoze ubikunze naho ata interview babiguha ubikoze ubikunze wewe uburuhuriye umutima kiraguha agaciro uburuhuriye umutima we deja urumva aho ukoze ibintu byiza cyane kubera ubikoze ubikunze sivyo nanjye nabikoze ndabikunze noba nkoze byiza cyane ariko jewe ibintu vya corona aho dufatiye ko nko mu ndirimbo nkikurikira nko bicitse bakapanga ibindi bintu atari bya corona bagagutera kama kizo gumanuka jewe no manuka kabisa no manuka bro no manuka mbe kugira ubu nta gisasu nka video urashira hanze kugeza no mu ndirimbo ziwanje zose never ariko we gusa bro we senga uje ku mavi bampe diplome bampe diplome wakama diplome we ibintu vyose uzobibona bisumba nivyo we waronyitezeko sivyo deja icyambere sivyo ndochamanza nanje nje muri capitale sivyo kama nje muri capitale nanje ebana nkombatire hamwe nabandi sivyo mugabo baze bicunge kuko jura bizi sindi umuntu yoroshe brazi wenda kwemera gusa wotumubwira ko atamahera mfisi no ari kibazo sivyo ariko mugabo ndiko ndaraba umuziki mu Kayanza ari kuntu uzubona umuntu aje akaze hari minsi ikumizwe ndirahera agendera kwama ukazogira igihe tungana kumubona hariho benshi byashikiye inzi twara tubona bakaze mugabo bwera ubunye tukibona amakuru yabo cyane niye ntambamye mu Kayanza hari gutuma umuziki uza mukongera ukagenda mani bajya nukuvuga yuko bro uravyumva umuziki deja ntushobora kubukora atari tarayiwa sivyo nukuvuga yuko ikintu cyose wewe uzojamo ugiye gukirira kw'inkonda nukuvuga yuko utabishoboye neza utabimerita bien nukuvuga yuko nta myaka umwe ibiri ugikora nukuvuga aho kwiza imyaka ibiri wawinanasi sivyo kubera deja tarayiwawe sivyo mugabo uya muntu yinjiye muri music ari tarayiwe bien nukuvuga yuko uyo muntu ntushobora kumuhebesha umuziki braza ngombe nashobora guheba umuziki ngo bikunde nibikunda wewe kuvuga uhevye umutima ucugumu kwagiriza sivyo kubera urumva umutima hari ikintu deja chawo utari kurawukorera sivyo man ucugumu kwagiriza nukuvuga yuko ari tara yawe ntushobora kuheba abawukoze barawuheba tara yiwawe ntavyo bari bashoboye ariko tabeshanya urunguka hagize muzika kungura umuziki je uranyungura gute urazi gituma unyungura bras reka duhere kwanza mu buzima busanzwe nukuvuga mu buzima busanzwe icambere urakizi udafise abagenzi aho buguye hasi sivyo we nk'ubu waje kundaba urama emission iyi interview kubera iki uri umugenzi sivyo nukuvuga iyo utari umugenzi ni wari kuza kundaba sivyo kama no kukumenya ntiwari no kumenya sivyo nukuvuga yuko rero icambere nanungutsa abagenzi sivyo kamani benshi sana sivyo benshi sana kandi bankunda uri kuravyumva sivyo okay ikintu cya kabiri naramenyekanye braza naho naramenyekana nkuko ndabikunda je nk'ubu tashoboye kujana ahantu je n'umuntu atazi je wenze bakamusigarana je nkaguma nagiye braza kabisa nukuvuga icya gatatu amahera tugiye kwikote y'amahera man amahera agenda yaronka nyene make sivyo no rega no kuvuga yuko braza umuziki ninga kujya kuntu umuntu atera sivyo atera nk'ibintu urashoboye gutera nk'ibiharage canke ibigori canke nk'iki wowe urumva no gutegesha sivyo mbwa ubu uriko urabikora nk'akazi kandi ubabizeye ko bizokunda sivyo
ugasanga nk'imvura yaje byose irabi ebana byose bitembagaje mu mwongereza yego byose sivyo ukabura hombye gute muyo mwanya uca wihangana mugabo ndakubwije ukuri ntawuvuga rimwe yama ngo yuzura ingobyi sivyo etape par etape ibintu bizogenda neza umuntu azokone ko atembera nk'umukankara uvuga ati iyi ni muziki nukuvuga yuko je naho amafaranga ayo ninjije ntayagaruza yose nyene ariko ayashoboka nk'iyo nyene dukoze show iyo ibintu biragenda neza kandi uko twarevye siko turuno munsi ibintu bigenda bihinduka niyo mpamvu tugumana esprit ariko tugerageje kuraba umuziki hagati muri interieur tuvuge mu ntara zo hagati hari usanga uko uri kurakora n'ingufu uri kurakoresha atiko abandi bayibona mukanze n'ahantu hari inganda nyinshi ama entreprise akora ibintu bitandukanye abantu b'abanyamitahe hari cyo nabo bariko baragerageza hari cyo basi barakora ukavuga ati uko biri kose muri kariyere yanje y'umuziki ndabona ko ico nteza imbere canke akamubatira nakaye no urabonaga man si mukayanza gusa ni mu gihugu cyose deja rona nezajya ni ya Brarudi Brarudi irategura i competition yitwa Primusic sivyo Brarudi izwi ku rwego rw'igihugu sivyo man nuvuge ngo aba boss ngo mu Kayanza bo hari gusanga bazwi ngaha nyene sivyo reka tuje kuri Brarudi sivyo man izwi ku rwego rw'igihugu ifise n'amafaranga menshi yinjiza menshi sivyo none Brarudi iyo ubona abaririmbyi dufashije iki bro ibijya ikora ni mu bishimwe ibihe je ibihe yankoreye je imiziki yega braza none kuvuga je ndumuraperi sivyo muri Primusic ndakumigwa none mu mocho mwira ngo Brarudi gute canke no kubera tabiyerinwa tabiyerinwa basi niyo butabimwa wohimiriza abandi bakabinywa je nwivana man kumbe rero ico kibazo muracidogera ikiye cha Primusic kubara pe none woreka kubidogera gute man twese nukuvuga yuko uvuze ati abaririmbyi bo mu Burundi nta muraperi nta mu artist nta baririmbaraga nta kibose ensemble n'abaririmbyi sivyo none hageze kuri competition sivyo hageze kuri competition baca bareka kuba baririmbyi gute kandi twese tora baririmbyi urazi je ndiko ndandika indirimbo yose mani kugira ndayiheze ingene mba nasragorinze akajambo kuri Brarudi kwanze mbere ko twandaye akajambo kuri Brarudi niko natwe boduha uburenganzira bakaduha agaciro sivyo kubera umuraperi ni ikintu gikomeye sana sivyo hip hop urabona mani hip hop n'umudiho utanga message ndende mu mwanya muto sivyo kandi hip hop n'umudiho gutanga ubutumwa uri kuravyumva kenshi rero ntibazaza baranatwitega ngo mu nkundo ngwiki kenshi hip hop n'umudiho gutanga ubutumwa me kandi tuzoza turabubaha no kuvuga rero je Brarudi message no yiha nuko natwe boduha icyubahiro sivyo bakatwumviriza amarira twarize ni menshi no kuvuga ko abaraperi batari satisfait ku bikorwa Brarudi ibakorera ibi nivyo korera umuziki byose muri rusange na 0% wazi 0% kwironka wakoze na 0% man no kuvuga yuko no basaba jewe yuko bodufata natwe mu mugongo kubera twese turabaririmbyi amarira twarize ni menshi kandi no kuvuga yuko amarira yiwacu rega amarira twebwe yo bakorerako amarira yiwacu yo bakorera reka twizere yuko kibariko baracumva abantu bo mu gihugu cyose we barira kandi mwabakumiriye ku bintu bitumvikana reka twizere ko Brarudi ubutumwa bashikira kuvuga yuko muri Primusic nukuraba bagashiramo kategori yiwacu ya hip hop kujya bavuga ngo hip hop niyemerewemwo kujamwo bakahiganwa ba artist gusa sivyo nugushiramo natwe kategori yiwacu nimba Primusic kuri finale bavuga ati hariho Primusic yatwaye mu artist hariho Primusic yatwaye umuraperi bamwe bose bahiganwe ku giti ciwabo bahiganwe sero y'ivyo bakora me bo reka kumbure nabo burya siwe ubivuga wenyene nabandi babe ko barumva ikibura antuka abarekrama ni benshi barabivuga ngireka twizere ko ubwo butumwa buzoteba bugashika reka twizere ko ubwo butumwa buzoteba bugashika bakabyumva mbere bakanabikora bakanabitunganya man peut-être bo reka twibandanirize ubu rero dufate ko agicito ateganya iki muri no minsi
Njyewe yego mu bikorwa byawe iminsi iragiye uvuze ati ndi muri stage ntabwo nshobora gufata ibintu by'ishuri ngo ndabifatanye n'umuziki mugabo abafana bo byonya uriko urabivuga baguma bakwiteze kubera ko barazi hagishizo n'umuntu akazi uko baguma mva bapecho mukanza bakora baguma biteze hagishizo we byagenze gute kuko nkanki gitima ca naciye nganga cyane nivuga tereka hagishizo singe ntamuvugishije nuko ico kibazo nje ndagifise kandi nabandi barakivuga kuko numvise indirimbo bayumvirije numva abantu barivuze ngo nuko hagishizo atari mu ravuga none hagishizo habaye ikihe kibazo kwere kugira numva karandi yemvuga ati mpaka nciye mukanza reka ndagushikira ubu abantu bitega iki inyuma yuko ukoze ibibazo uracera muri rap business canke uteze ko hari ikindi kintu ushobora kubaha gishasha mu minsi yavuka wenyine man rap business bro uva rap business ujya n'umuryango man ujya n'umuryango ukomeye sana big shout out to Bface on the floor Levo Mtindo Mark Falao M-Knife Jimbo Superboy yo abo nibo bari muri indirimbo ibibazo atarayumva ari kuri YouTube ashobora gino kandika ibibazo atarayumva ni kuri YouTube ya Bface ariko mena ibibazo by Bface ucubibona n'ibindi byanditse ko bikurikira waza kubibona ushiraba neza uyumvirize man uyumvirize ibibazo oye murari yikorahe murari yabivaye nkuko reka nshishwe basi reka nshishwe je naho ndayikuwe none murare ega murare kwera yo amaze kuba uri umuntu umeze nkuko nyene umuntu baralise abantu bose bakumenyere yuko uri umuntu ameze neza ugaca uzana ibintu byo gushishwa urumva ko izana isura iteye ubwoba abantu bazako nabaca biruka je murare narayivukanye man narayivukanye ni marathonel Imana nibona ibikorwa turiko turakora sivyo ni nayizo nabihezagira gikurutwe nuko dushiramo ingufu ziwacu sivyo hama abifuza kudusupportinga mu gihe twavuze turahogora bikanga kumvikana bazodusupportinga nyene mwe muyarane yabagende twitire ko mwiyo minsi tugiye kubona hakijizoro yahevye umuziki areke kuri gwaratakanye mwiyo minsi umuziki uhagarike kumva nahevye umuziki uravyumva ni nko kubona imbwa ya rouge uramaze kuyibona ndigira ngo bijiji canke yanuze yavere mani uramaze kuyibona ega mama tubama duhera ngo imbwa ya rouge misi yose wagatanga karoro ngo imbwa ya rouge uramaze kubona yavere uyisiga vere ni imana ugasanga n'amabara ya rouge ariho ne ya rouge boyisiga hindura nta ebana kubona kumva nahevye umuziki ni nko kubona imbwa ya vere maze mwavyumvise mabara ntabera imbwa oya uko bavuga wapi ko ntabera imbwa urumva tuzobona umutama hakijizo yarashaje ari umuraperi jewe man je n'umupeti wanje azovuka n'umuraperi abaye umukobwa ari umukobwa oya ari umukobwa azoca yicara muhira ginja nyene apoje atashobora pezi oya wapi ko umukobwa sinomwe urakunda kubona Kimamara TV ukizi gute wewe ngaha ndibazo uri kure yaho dukorera turi bujumbura kabone mukanza ibikorwa biragushikira man ibikorwa biranshikira kubera ubu vyaroroshe kubera ama social medias navuga yuko Kimamara TV ndagikurikirana sivyo no kuri YouTube naragi followinze sivyo yego ebana n'abandi bose bazora bi interview ebana ndabasaba yuko nyene boja kuri YouTube bagasearchinga Kimamara TV bakandika muri search ama bakarungika banditse Kimamara TV bakaca babona iyo channel bakaca bagira subscribe kugira bazorabona ama notification yose muza murabahereza man kabisa Kimamara TV ndayizi nki TV ebana imeze bien sivyo nta wundi muntu uje ukuri Kimamara TV ndakorana ikiganiro atari we wari abandi barahari bariho ndabakunda cyane maze ndabakunda sana no kuva yuko Kimamara TV ndayikunda kubera urumva ni TV yane yitaho impano sivyo impano zikiva hasi zikizamuka tekse no kuvuga ngo zizane nk'ubuje ngo nkarasa hema nk'ubu hari umuntu uza kumva ngo je ngo ndi mu underground oya uri mu upcoming uriko atera intambwe uri ku mudugo bose barabibona ebana bitu vya Antoine na Antoinette dukora iki hakijizo twongere kwiki dukure kwiki ibikorwa byacu ubikrasa ku ruhe rugero muka ibikorwa byanyu ndabikrasa ku rugero urumva yani sinari bwaheze Kimamara TV ni TV man nabonaga bro hari abantu benshi bihenda sana bafise ama TV bakoresha ubutumwa kuri bo sivyo
no kuvuga yuko aha mu Burundi twese ntidufise nivo zingana kuri hit dufise mu bintu bijanye no kuririmba sivyo no kuvuga yuko hari abantu usanga bariko barakoresha ama interview imisi yose baza kuraba baba star man ndagutera story aha mu Burundi hari aba star bavumye bahejeje batakintu kirenga atakintu nakimwe bazorenzako uzoguma wumva ati naka mugabo uzurindire ko arenga handabure Ju yarahejeje kuvuma kwiwe yaraguhejeje mugabo ugasanga uri umujournaliste hariho umu upcoming cyangwa umu underground anakwandikira cyangwa akagufona akabwira ati bana man shaka kumika iganira ukamuraba nk'icimbwe hazi uri kuravyumva kamana mugabo wa mustar akikwandikira gusa ukaba mbere ahubwo wanamusanze muhira mugabo no mwapkaminga akana kubwira ati je ndirihira nitike mbwiraho ndagusanga akanka mugabo ugasanga umustar anamusanze home iwe yirihiye nitike sivyo ubwo ikintu je no gufasha ugira twuba ku muziki bien journalist uri we wese haba ku radio haba ku TV sivyo fasha iteho ujya muri nimvyi akizamuka paraporo yuko wo kwitaho ujya mu star ko ujya mu star yarahejeje sivyo ahubwo fasha umwe nawe akiri hasi kugira nawe azagere yaho ujya nawe yageze wanashaka uwo mustare naho uwo mwihoza ukamureka aguma hit ni yayine naguma kuri hit nimwiteho rero abantu abaririmbyi bakizamuka ugira ejo abo bastare abo bariko barasaza bariko barababatama uvuze ico unyibutsa iki none abo batama ko bariko barababatama bazosubirirwa nabandi bazosubirirwa natwebwe sasa mugihe natwe mutagiye muradusha kugira baze basaze nyene directement natwe muhagetse tufashe cyakibanza bari bafise sivyo je reki mama TV impamvu ndayikunda ikorera ku mpano zikiri hasi zitaramenyekana gose sivyo niyo mpamvu ndabakunda kandi mwahisemwo bye kubera bajya abastar bajya n'abastar nyene bajya barahejeje bumva deja n'abastar ahubwo bikwiye ko mwubaka abandi nabo baba abastar ufana nde kwanza muri bajya bose man je kweli je sidinga abantu bayavuga ngo yanguja ngo yonyumva nabi nguje nawe ngo yonyumva nabi gusa je bivanye n'ukuntu Fizo na Sat numvishije ukuntu baririmba man Fizo aramfiringa sana paraporo ya Sat B ariho indirimbo Fizo aheruka gukora nshasha yitwa ubusa uri kurazimva man bego zije ko atandirimbo nimwe ya Sat B nzi bro ndazumva gusa ntayo novuga ngo ndaze narafashe ku mutwe ngo fa kunturumbikira surprise ngo ndayikuririmbira mugabo Fizo kwere afise ijwi rinjohera rije jugiwe kujya kuntu rishaka kumera irimo akantu gasaraye Hakizora kati kwipurize ibihe byiza mu Kayanza twizere ko nundi mwanya zuba tugukeneye canke wo dukeneye turi disponible tuzo turavugana kugira ngo tuduze impano zacu n'urwaruko rwacu hejuru kuri hashoboka man kabisa mwanya wose uzaba munkenereye nzoba ndi ready kubitaba sivyo man kama kawa abakunzi ba Kimamara TV uranze gushaka ko subscribe bwira nawe abafana bawe bashyire subscribe kuri Kimamara TV no kuvuga abafana biwanje mugende kuri Facebook page mwandike Haki Jizo hari abantu bama bavyeteranya ngo Haki Jizo sio Haki Jizo man wavyumvise no kuvuga ni hash no kuvuga mu majambo yose mu bintu byihuse avuga ti HAKJEEZO no kuvuga ni hash a k ugacuca kanya ugaca wandika G ugaca wandika E2 Z na O HAKJEEZO no kuvuga no kuri YouTube c'est comme ça ebana nuko nyene ucugira subscribe kuri Facebook page ugire like following kuri Face ama no kuri Instagram naho ugende following amazina yose nayo nyene kabisa reka tugushimira cyane salute man